Libert urasenga none cyane usenga mu mutima ntadinagira Libert n'umupagani ababivuga bavuga yuko Libert yaje gutandukanya Abel hamwe na Fanny Lavine none yari umugore n'umugabo Biden happy nuvuga jewe naraje menyana n'umuntu tupanga gukora filme umuntu nde Fanny Lavine mugizina rega arashaka ahantu binaryoheye bose twamenyaniye rimwe umunsi umwe wa mbere ntangura kubona Fanny nawe umunsi nabonye Abel so nike kintu gituma Libert atapibri umugore we cyane atamugaragaza cyane n'umuganga n'umukozi wa leta kora nganye no mu gisagara ca Bujumbura nta hantu namwe agomba guhurira n'ibi bintu byanyu by'amakamera n'amaki kuko hano hari insaku gusa nta n'ikindi kintu kihaba abwenge burimo kuvuga ngo umuntu yari yakiriye ese ibintu nkora ni bibi mama mikunjo na Fanny mikunjo mabeze ya centrale Libert centrale siki mani bitegwa n'imivumo wewe urizera imivumo imivumo shanga akuvumye nyogosenge biragukurikirana reka nkubaze sivyo nk'ubu usanze uwo shangazi nyene umusanze ariko arasambana kuko wamubonye agaca kuvuma uwo muvumo wo gufata oya aho caturirimba ati ninde yovumu w'imanita catumuririmbira uko ariko umukoshereje impumyi impumyi n'intuze n'ikiragi biri ndani wowe uci ugenda avuga ati aba ntavyo tuyaga impumyi ntimbona ikiragi ntituyaga reka nico mokere ariko uragize kwibarabara amatara ucibona aje kandi aho bari wabonye neza yuko atamatara unyene hatari habona wibaza yuko ari nde yotangura gusinya rundi ati burya amatara yaje muta system hadakoze kumukorako impumyi umuragi agakora ku mpumyi ako si impumyi tari umubone cyane ivyo bibazo byahabirana ni oya Libert icyo kintu rero tubabaje ariko bikanatuma dukomera je nta muntu numwe uno munsi yovuga ikintu conci intege kuko niba ntaciwe intege no kubona ndiko ndakura ata muvyeyi mfise ndiko ndastrugglinga man no munsi ni too late byararenganye byararenze kabisa ikintu cyose umuntu yovuga kiretse yitambitse nshize kamera ngagaca yitambika imbere ya lens yoba mbangamiye mugabo aje kuri social media akivugira ivyiwe it's okay je nkomeza nkora ni blessing ahubwo yeah man yes wantu bakunzi bakoresha umwanya bakunzi ba sutwa chawa vuguta vyumye muri fresh muri bon ni Mr Tugisho muramuzi chawa aha ngoma nkoresha izina ryitwa bon nababwiye neza yuko oya sindabibabwira ahubwo ngira ndababwire neza yuko je hari ibiganiro biba bifise amazina yavyo aha ngira nitwe chawa tuguma tuyage na Libert abenshi bakunze kwifashisha ngo Libert wa Fanny Lavine kuko nuwampaye nimero ziwe umunsi ndamurondeye nasanze yanditse ko ngo Libert wa Fanny Lavine Sana twenga sana Libert mambo vipi mzee umeze neza je meze neza meze neza cyane Libert wa Fanny Lavine nayo ajyo jambo ryumvise uca wibwira iki ga Libert no wale n'ahantu nigeze kuja mu rubanza baraza ngo twakire Fanny Lavine twakire na wa muhungu bakorana na Libert so oya Libert ono kurivuze wa mutipe bakorana hari n'undi munyamakuru yigeze kugira hari award nigeze kuronka tugeze kuronka award turi batatu uwa mbere yari Fanny uwa kabiri yari Amede uwa gatatu yari jewe uravuga ngo uwa mbere ni Fanny ngo uwa kabiri ni Amede ngo uwa gatatu ni wa mutipe bakorana na Fanny izina rya wumva we ugira yani barifashisha Fanny Lavine bifashisha Fanny Lavine ariko nibaza ko ntaco bitwaye kuko Fanny Lavine n'umukozi kandi afise izina rinininya nubwo atari rinininya ku rugero ngira ngo yipfuza ariko uko biri kose ntawe risuzugura rero ntibimbabaza bigira neza Libert nubwo twatango tuyaga direct yatangwe kuba serious ukuntu kuko attention abakinyi ba filme barikunda barakunda interview nyine biyezeshe Libert kubera iki abakinyi ba filme mukunda kwiyezesha kwikayo kumengo murabana beza pose ukuntu ukungena bamubayemo muri quartier mutashaka kubigaragaza kuri kamera
sinzi ico ubikuyeko mugabo jewe uyubona ni jewe nije wa frère wowe Libert muri carte ushobora gusanga uhora ukubita no bapetiye makonzi nyene badekonye mengaho kae urabona jewe Libert nyene nakinye soro mezukuye n'izindi ndaboneka mu mupfakazi ukuntu nyene biba bitandukanye cyane na Libert uwo muri carte. Oya jewe sinovugira abandi kuko umwe wese ariyizi kuko bien sûr abantu kenshi ntubesha abantu tureke n'abakinyi ba filme umuntu wese nta muntu aba ashaka kwigaragaza nabi umuntu wese ashaka kugaragara neza ariko jewe I'm real ndi real naco wanashaka na company yanje yitwa Real Boy Films I'm real jewe ujye ubona yerekanye uwo ndi kuri ecran uwo ndi inyuma real direct je ndi unyene ubonye nta yindi kurera iri inyuma yanje Libert tutangura rikiyago nyezina Libert wavuze ati arantu nagiye bambwira ngo Libert ngo FANNY LAVINE ngo na wa muhungu bakorana. Libert rero nyezina ninde n'umuntu ki? Libert ni numugabo w'umurundi afise nakaranga muntu uganga arafise ibyangombwa ubwene gihugu nk'abasanzwe mbanga mu gisagara ca Bujumbura nkora filme nkora ibintu byose bijanye na audiovisuel yaba amafilme yaba ama reportage muri rusange uwo niwe Libert. Yavukiye he yavutse ryari abavyeyi bariho vyageze gute ndashaka dutangura ikiyago nyezina kuko je Libert ni rya mbere dukoranye sinarinda muzu wariwe yavutse ryari rero yavukiye he abavyeyi be vyagenze gute bimeze gute? Jewe navukiye ndi umurundi ariko navukiye i Butare. Oya kubera kino ntumengo aho wavukiye unango yawaza kwanza wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda bisigura ko Libert ari afise nakabira ku Rwanda. Oya kubera ko ibi bihugu byacu by'u Rwanda bibishira biha priorité appartenance kuri se w'umuntu nuvuga ngo wowe papa nubwo uvukira muri Amerika papa wavuki Burundi ubwo uri umurundi reje nanje byagenze uko mvukira mu Rwanda umunyarwandakazi papa yari umurundi bose namwagihari ariko niho navukiye mu nyuma nza kuza Burundi ndahakurira ndahiga ni naho mbaye. Waji Burundi ryari rero kuko aho ndaronse rero content ndaronse ikiganiro rero Libert yaje ryari mu Burundi afite imyaka ingahe? Naje Burundi mfise imyaka 6 nani mfise imyaka 6 no kuvuga nari maze gutangura maternelle mu Rwanda hanyuma then cyatuze Burundi ari naho bitagiye kuba vyiza abavyeyi ntibashoboye kuhamara n'umwaka turi kumwe i Burundi baca barabica hanyuma rero nca nkurira ngaha donc voilà. Reka mvuga ati pole sana uri umwe mu bajene bakuze abavyi batakuranye n'abavyeyi babo ibihe vyose bagezemwo ariko niko biri niko isi imeze. Libert avuka mu bana bangahe wagira kangahe? Nagira mpere kuri ico nyene ati niko bimeze kuko twava tuvuga ngo ndi imfuvyi ako si ndi imfuvyi gute kandi ndi already mfise nanje umwana ubwo urumva ndumu papa nta mpamvu yo kwitwa ngo ndi imfuvyi ariko nakuze muri ubwo buryo hama warumbaje gute? Nemvuze ati uvuka muri abana bangahe? Turabana bangahe? Jewe ndi umwana ngira kabiri kandi no wanyu. Imfura n'umuhungu n'umukobwa? N'umuhungu. Libert amashuri we y'intango ngahe Burundi yayize he secondaire yayize he yahereje he? Jewe amashuri y'intango nize Ngozi kuko ni naho nakuriye novuga mwanya munini yenya secondaire ndayiga Ngozi nako primaire secondaire cycle inférieure ndayiga Ngozi ncanja mu seminari raho yitwa Imureke maze kuvayo naciye ntembera gatonya nza kumara igihe ndiko ndaba mu bihugu bibiri u Rwanda n'Ubugande ngenda and then after mugaye ico gihe nyene n'umundi niga kaminuza Ingozi donc niga urumva nyene kwari kuba nyene kugenda ugaruka kuko nyene iyo wakuze uri imfuvyi ubuzi ko ugomba kudepanda nawe ugomba gufightinga then biraza no kurangira nisanga ndi n'umushomeri. Usangura umushomeri. Libert gushika kuri nose afite imyaka ingahe? Mfise imyaka 18 irenga. Uri plus de 18 ans. Ndi plus de 18. Siguro ko n'umuntu yovuga ati ni 20 kombe 28 29 nta kibazo. Nisi ndakubaza. Intambara Libert yabonye mu Burundi ni zingahe?
ntaco imbere yuko kwishyura kibazo none nk'ubu umuntu w'umugabo baramubaza imyaka already ntabakuze uyaha barashobora gukenera kumenya ati none burya uyu muntu dukunda dukurikirana wafite imyaka ingahe ubwo ose umusaza yakuriye indani ubuze ikintu kikunda kumbabaza bakunda kumpa imyaka mike kandi mfise myinshi cyangwa umeze nka babandi anniversaire bama bafite anniversaire ukumva uno mwaka ngo afise ino myaka no mu mwaka uza kandi ngo afise ya myaka nye bareba ngira niterambere ngira niterambere riba turasenga none cyane usenga mu mutima nta dinagira libati n'umupagani woba warabatijwe ariko garibati oya sida umupagani oya twagihejeje ico woba warabatijwe mbo jewe rero ndagutere inkuru ku bintu bijanye n'imyemerere jewe umuntu wese umyemerere yiwe ndayubaha naco gituma naje imyemerere yiwanje mba nifuza ko umuntu aza kuyumva yake imyemerere ya libatire ni yihereye imyemerere yanje nizera Imana nkizera na Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo biterwa nuko bivuze ivyo bibiri birahagije kandi na Bibiliya ndayemera ariko nkanka ukuntu abantu bamwe bayigisha hari inyigisho muri Bibiliya vraiment najewe vraiment nubwo ndayisenga ndayisoma ndayemera hari inyigisho numva nkabona neza izi nyigisho vraiment nizo kuteragiramo ayandi majambo Libert nawe tuvyumva kumwe Libert umaze gutangura kubona neza yuko utegezwa gupambana kubera wisanze uri imfuvyi kandi wategezwa gupambana cyane watanguje umwego nyabaki Bo je rero kuva igihe cyose nkiri n'umwana mfise n'imyaka 8 namye mfise ibintu nkora kandi na create apana ibintu byo kuvuga ngo biri ngaho ngo bampaye akazi je nta namwe barigira bampa akazi oya ibintu byose nkora ndabicreate ndabicreate moi-même rero donc nkiri umwana kwera ko nakuriye muri famille atari iwacu donc baratwadopse hanyuma urumva ntibiba byoroshe byasaba yuko ikabutura yigurira ikaye niba bakwinye amafaranga ubwo wategereza kumenya kuyigurira no kuvuga ngo nategerezwa kudandaza utuntu twose ibiyoba itabi utuntu twose nkiyaranja maze kugera muri secondaire niho natangura gukora umwuga wamviramwe amafaranga mugabe bitagaragara nk'umwuga wo kwigisha taekwondo kuko nakuze nk'ini ibintu bya taekwondo abantu benshi bita karate hamacha ntangura kugira ama club yo kwigisha ibintu nk'ivyo ari navyo byatumye banashaka niga internet je nayize nirira kubera taekwondo ko namafise equipe nako team ntagirisha entraînement voilà ugasanga barampaye amafaranga comme ça nkishura maze guheza rero secondaire nza kugira amahigwe mabi sanga mfise n'amanota nto kwicarana ntize kaminuza bas chabiwa ngo amahigwe mabi niko novyita niko nari mfise ubushobozi bishabisa no bundi ko fighting kugira ngo iyi dream yuko mva yuko no bandanya nagura mu mutwe no ibandanya ari navyo byatumye rero ntangura kuza ndatembera muri East Africa ngenda mpiga ivyo nkora nzana ibintu ngurisha ngenda ngaruka hanyuma après donc yari business after that ni naho nashoboye kugira amahigo yo kwiga ibintu bijanye na cinematography in Uganda umwaka niga cinematography numva ni ibintu nkunze numva bihuye n'ivyo nahora nshaka cyasanga ahubwo nshasanga Imana yari yaranteguye gukora ibi bintu kubera ko ibintu byinshi yagiye impa amatara menshi yagiye impa n'ubumenyi umwe naje gusanga bwose bukenerwa muri art cinematographique voilà ndi lancer ndavuga nti ibintu ntegeza kuzobikora ari naho muri 2019 naje gutangura carrière 2019 yatangwe carrière bakunzi bakoresha umwanya media ndibaza muri ko murashimishwa n'inyishu za Libert no Libert rero abenshi baramuzi ariko hari ibintu byinshi batari bazi hari abantu benshi batari bazi ko Libert burya atabavye afise ego murabimenyera batari babiza bari mubizi namwe naje ndabimenye ntavyo narinze ego Libert uno mwugurimwo aka kazi murimo nakazi numva ngo karagoye cyane je ntakonzi akazi ka filme numva ngo karagoye cyane ariko ngerageneje kuraba umengo gasa nakadukora kaka ibi binyamakuru byacu Libert imyidogo y'abantu basanzwe basangiye uno muga kuri Libert we ayakira gute ntararinda kwidondagura noneho ikintu cya mbere bana kubarire namwe ntimworohewe burya namwebwe imyidogo yo irahari ndabizi rero twebwe rero imyidogo yacu ni kimya cyane imyidogo yanyu urarenga no kuvuga twebwe agahinda kacu tugatura mwebwe ku binyamakuru yego actually jewe
man no ni byiza ko rimwe na rimwe hari ibintu duca nko muzima ugasanga byaratubabaje ariko bikanatuma dukomera je nta muntu numwe uno munsi yovuga ikintu conci intege kuko niba ntaciwe intege no kubona ndiko ndakura ata muvyeyi mfise ndiko ndastrugglinga man no munsi ni too late byararenganye byararenze kabisa ikintu cyose umuntu yovuga kiretse yitambitse nshize kamera ngagaca yitambika imbere ya Rensi yoba mbangamiye mugabo aje kuri social media akivugira ivyiwe it's okay je nkomeza nkora ni blessing ahubwo yeah man Libert aridogerwa yuko ari we yazanye urwanko yatanguye niwe nkwezi y'amarere y'urwanko rwa Fanny Lavine hamwe na Abel Nduwayo Libert abivuga ku iki ivyo bintu bo no nta rwanko nazanye je naje nkora kariri ababivuga bavuga yuko Libert yaje gutandukanya Abel hamwe na Fanny Lavine none yari umugore n'umugabo by the way bari umugore n'umugabo bari ku bugenzi bwabo Libert aha rero muta tugira tutangure kuyaga rero nyezina namaze kumenya uri tugira tuyage rero akambakiye nakabakiye abadukurikirana Libert Fanny Lavine na Abel Nduwayo yari byari ibintu bifashwe nka couple bantu bibaza mbere ngo barakundanye ariko batanakundanye arakazi gusa ni nkuko ibi vy'iwanyu nyene ariko sinzi jana kwijana ivyo nkekeranya kuko nubu no kubaza ati Fanny niki wawe numukozi mwiza numukozi doko ntushobora kumbwira ngo numusheri wanje cyangwa ngo numugore wanje ni nkebejya vya Sandi na Riva finally mabanyemereye ati yego njya no mu madame wanje kabisa arana postinga namwe ndibaza bizoja agaragara wande Libert wewe rero abakwidogera bavuga neza yuko ari we watumye umaze kugaragara Fanny yaciye avavanura na Abel oya ntabwo je ahubwo nibaza rero niba ari nico coba carabiteye nta bujama bari bafitaniye barabeshanye kuko je naje nkora iki naje nikorera cinema naje gukorana none nk'ubu ukorana ikiganiro n'umuntu umwe no ushobora gukorana ikiganiro n'abandi bantu none se nk'umuntu yokwima ikiganiro ngo nuko wakoranye na Libert yoba yarasanze ari umujama we wawe oyo urumva ivyo biba bitaho wapi nuko jewe naraje menyana n'umuntu dupanga gukora filme umuntu nde Fanny Lavine vuga izina rega arashaka ahantu binaryoheye bose twamenyaniye rimwe umunsi umwe wa mbere ntangura kubona Fanny nawe umunsi nabonye Abel so I think twari mu gikorwa bose twahuriye muri film hama Fanny aza guhitamwo yuko dukorana ndaza turakorana kubera ko karakazi ivyo bindi vyabo vy'ukuntu bari babanye bwa mbere nta nivyo nayo nitayeho nuno munsi je sinjya nitaha abantu ukuntu baba babanye ndabana n'ibindi aba nakazi kanje je nakoranye akazi na Fanny nta kindi cyo gutandukanya abantu nakoze Libert nizere ko wubatse urugo ubana n'umugore mu nzu canke ni system man nakoze mariage gukora mariage ni birabaho ariko gasanga mu gushika kuri no saha ni muri kumwe mu nzu nyezina turi kumwe ahubwo gushika hageze ego nike kintu gituma Libert atapibri umugore wewe cyane atamugaragaza cyane a very nice question Bruce Melody uramuzi yego wowe umaze kubona yapibri umugore wewe hano umunsi n'umwe okay ndaguha urugero Uhoremera ko mufise Bruce Melody cyane ni nayo muntu iyo aronse award ashimira buri gihe aramushimira ufite rero abantu ngaha mu Burundi ntibaramenya ikintu citwa social media twe duhagarara ngaha kuko dusanzwe dukora ibikorwa bidandarizwa kuri social media nyene we n'umuganga n'umukozi wa leta kora ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura nta hantu namwe agomba guhurira n'ibi bintu byanyu by'amakamera n'amaki kuko hano hari insaku gusa nta n'ikindi kintu kihaba nico gituma rero mostly jewe ubuzima wanashaka ubuzima muri private ndabukipinga private iyo ndi ngaha kuri ecran mba mpari nk'umukozi wa cinema iyo ndi nyuma mba mpari nk'undi muntu je ndahinduka bitewe n'ahantu nteye niyo mpamvu Libert nk'urusaku nk'umunyarusaku umugore wawe yoba afise taye ingana gute anganiki kuko abidoga bavuga ati none nka Libert nimba akundana na Fanny ntibanaberanye umugore wiwe wisezerano baraberanye uvuze ngo tubaye dukundana na Fanny ntituberanye ababivuga bavuga ngo nibabe ngo nubwo baba bakundanye ngo nibaberanye
umugore wibaza babikubwiye ntiwabajije ni gute bataberanye je sinzi sinababajije neza navuze ati nimba bataberanye reka nzomubaza numve kunge nazovyishure actually wanashaka ndanabakosore kuberana n'umuntu si kwifoto kuberana n'umuntu si kwifoto kuko gukundana ntabwo dukundana amafoto y'abantu beza urazi kari menshi ba Rihanna ba Beyonce hariya bande ari amafoto rero abara amafoto ko kuberana n'umuntu biterwa n'icyo wamukundiye mu mutima n'ico umubonamwo kirenze ifoto uretse ko n'ifoto ibikenewe ego so madamu wanje noneho mu murondere kaba kazi muje guhiga ifoto yiyo cyanye tuzomuvumbura nze umuvumbura ariko apana amakamera cyanda bica ego Libert abo bavuga rero ngo we na Fanny nimuberanye ni babandi bikeka ko we na Fanny Lavine musanzwe muri mu rukundo kuko n'abavyibaza bazi neza yuko ufite umugore bavuga bati umugore we yaramaze kwiyakira aho usanga ari systeme ubabwira ikabo bantu ga Libert umugore actually hariho imyumvire iri cheap mba numvi atabwenge burimo kuvuga ngo umuntu yari yakiriye ese ibintu nkora ni bibi mama mikunjo na Fanny mikunjo mabeze ya centrale Libert centrale siki ikintu nirigira kihawa ntacurabona oya Libert bo ni dusubiye inyuma cyane ariko je ndamaze kubona stati za Fanny Lavine agupostinga wewe n'abana biwe akacandika ko I love Libert biratera amakenga Fanny arazi by'abarimo kuri stati ya Facebook ya WhatsApp Fanny ni artiste ni artiste twe tudandaza ifoto mu vyumbe neza ego Libert nubwo utabushaka kushira ahagaragara cyane vie privé yawe hanini ariko je nk'umunyarusaku hari ibintu mbashaka kumenya neza sivyo hari umwana wa Fanny Lavine umwe musa umwana wa Fanny Lavine umwe musa unaanza guna wabumuzi kwikuye umwana wa Fanny Lavine afise abana babiri dushaka gusa hari umuhungu hari n'umukobwa ari murasa umukobwa turasa yego ese tubaye dusa ahubwo ngira nande umwana wa Fanny ngira nanje ndugabo wiwe umwana wiwe nagira mwarahuje amaraso nibaza n'umwana wiwe ubwo ntari se uwo mwana ngo bamvukana n'uwo mwana kubwawe wibaza ko no bandikiye muri ibyo buvukana nawe Fanny bujya gusumba imyaka ngahe Libert Fanny ntananduta baido uramusumba imyaka ndaza kwimaza no munsi aho bisigura ko igihe cyose mukoranye mugendanye ntuzi imyaka yiwe reka n'imyaka noja kuyihiga kwiki ufise ngahe jewe nayo no kubwi ufashe mikro umunsi wazanye kamera na mikro kayimbaza nzo ariko je ndayikubajije ndi umunyarusaku regantuka ndi cawa nawe umunsi mwe zokuvumbura ego Libert nibiye ntayahe mafuti ya Fanny Lavine kenshi ukunze kumubonako Fanny Lavine nta mafuti nkunda kumubonako kuko nkunda kwivuga bityo nta muntu agizwe n'ibintu bibi gusa ni nkuko atamuntu agizwe n'ibintu bibi twerera abanyaruswa tuba dushaka amafuti kuko nivyo binaryohera abantu nk'ubu dushize kuri titre ngo Libert ngo amafuti ya Fanny yose ngo bwa batakwambiye ngo twumvirize ameyo gitiya ngo Libert rero ngo atubwiye Fanny yuko bigenze uko utatanani bavuga ati ntabishasha me ayo mafuti rero ukambumbwire niyo ngo Manchester introduction na cover na titre okay amafuti ya Fanny kosa rya mbere nagiriza Fanny me iri kosa ryo ndari kwagiriza Fanny uvyumve ego urakora cyane bikababaza abantu ikosa ryo isubireko arakora cyane bikababaza n'abantu mba numva mfite jalousie y'ukuntu ababara wibaza yuko ari bande ga Libert sinaba nabo higa amastati y'abantu nama nayabonye banayandungikira ugasanga abantu bidoze ariko mba mbona atani ikibazo gihari kuko igiti ceze ivyamwa nico giterwa amabuye so je nta mafuti tu man ibiterwa n'imivumo wewe urizera imivumo imivumo shanga akuvumye nyogosenge biragukurikirana reka nkubaze sivyo nk'ubu usanze uwo shangazi nyene umusanze ariko arasambana
kuko wamubonye agaca kuvuma uwo muvumo wo gufata oya aho ca turirimba ati ninde yovumu w'Imana ita ca tumuririmbira uko ariko umukoshereje akakuvura buriya umuntu wese tureke na shangazi cyangwa umuvyeyi umuntu wese nujya muntu muhuye mwibarabara umugiriye nabi akakuvuma uwo muvumo wo gufata kuko umugiriye nabi ariko umuntu akuvumye nta kintu kiyo wakoze umwuga wawe nko kutegeza kuwukora wanezereje abantu bakishima bakaneze gukigisha abantu noneho nawe ukinjiza amafaranga umuntu akaza ngo ndakuvumye cyo bintu n'ivyofata wapi icyo bintu ndakeka n'ivyofata ndibareta uritse Libert tubandanye gato mu gusozera Libert tugiye mu nzu ubonye impumyi impumyi n'intuze n'ikiragi biri ndani wowe uci ugenda avuga ati aba ntavyo tuyaga impumyi ntimbona ikiragi ntituyaga reka nico mokere ariko uragize kwibarabara amatara ucibona aje kandi aho bari wabonye neza yuko atamatara unyene hatari habona wibaza yuko ari nde yotangura gusinya rundi ati burya amatara yaje muta system ikibazo cya kiragoye unuvuga ngo aba hari impumyi n'ikiragi impumyi n'umuntu atabona ikiragi n'umuntu atavuga ariko arabona ikiragi kirabona impumyi iravuga bari kumwe noneho ntihabona negeye imbere ntahari jewe amagatara gacaza umva amatara bisigwa ko atari bwazi wibaza ko ari nde yotangura kubwira undi uri kuri uragenda wibaza mu inzira ukibaza yuko ari nde yatanguye kubwira undi ko amatara yaje muri abo babiri uwo tangura kubwira uwundi ko amatara yaje umusinyara ati bwa bundi rega amatara yaje nibaza ko ari uwatavuga tusigurire kuko abaye atavuga akababona kuko impumyi ntibona ko amatara yaje iyo yo ntivyo kwigira ntiyo kwigira itanga sinyale no musino ariko ikiragi co kireka kuvuga ariko kirabona nukuvuga ngo biroshe ko cyo kwideplace kikabwiki oya nabo babiri gusa nta abandi bari kumwe nta bandi bari kumwe asinyara mugenzi we kamatara yaje sha hadakoze kumukorako impumyi umuragi agakora ku mpumyi ako si impumyi tari umubone cyane ivyo bibazo byahabirana ni oya Libert icyo kintu rero tuzakugisigurira neza kwanza umbwira ingene impumyi ikiragi cokora ko impumyi kacimenya ko amatara yaje eka amasegonda 3 ikiragi n'impumyi impumyi ntibona ikiragi cyo kirabona ariko ntikivuga ariko burya ntihavuga umunwa gusa n'amasinye aravuga none nk'icyo kiragi kibonye amatara aje kikaza kigakora ku mpumyi kikayikora ko cyane byananiye urakoze Libert ivyo bintu nibikunda nta numwe yobwira uwundi kuko nivyo ukunda urumva ko bidakunda Libert nikihe kintu ukundira umugore wawe aratandukanye n'abandi bagore bose ku buryo mwebwe atitaho cyane ibyo muvugira hano kuri rezo sosiyo nibyitaho so she's objective araba she knows me aranzi and she trusts me and ari objective arabana n'ibyo agomba kuraba kandi afite amatwi yugaye cyane ntiyumva n'ibyo abantu bamubwira kuko ivyo bamubwira ni byinshi kuri Libert umengo na gasore kagishushe ko muyabaga ego Libert mu gusozera ikiganiro cyacu twendere amatusiendereye Paxe umuco uracyari bien twendere sawa tubandanye kandi gatoyi Libert abakobwa bamuresha ntiwo bihakana ivyo kuko ndazi ibiriho abakobwa bamuresha akesha bishuriki yawa we abakobwa bandesha se bondesha gute nambaye nta mpeta wambaye biragaragara ko uri umusore kuko n'umugore wawe ntibamubona babona fan okay wenda kwemera ndaza kuguha foto ya uyu mugore wanje uze kwicisha kino kiganiro kugira ngo ibintu bija hagaragara sha woba unkoreye umutipe kandi bakunzi bakoresha umwanya media tuvana ko ndamubwira ati rungika yafoto kigano ngira ndagikora ubunyene turi 18h isaha yanje 17h6 saa moya y'ijoro saa 2 nzoba ndagipakuye ko Libert
nirihe nikihe kintu ukunze guhanura abajene yo muri kumwe mwicaranye n'abajene nikihe kintu ukunze kubahanura cyane? Bo jewe ndabahanura en fait ni naga Kenya urabona je sinkunda kuja mwirigara sinkunda kuja mwirigara ko mbafise umwanya wanje uri tough mba ndiko nkora ibintu mfise akazi kenshi sininganda kubesha nta gihe nigera mba muri filme muri machine ntafise filme zibiri ndiko ndamukorera montage rimwe nizo ndiko ndatourna kuko urabona fast mvuge n'akazi umupakazi no munsi twa season ya 4 twayihagaritse very soon haca haza umubanyi hariho na Marta party tutiko turakora nansoro igirize urumva je rero mba ndi tafukura ku kazi naco gituma sino nkumwanya wo kuja mwirigara ahubwo jiki ibintu kenshi nkunda kuvuga ni opportunity nyene ndongera kuri binyamakuru nkuko kwawe cyangwa n'abantu tuko turakorana akazi nkunda kubwira abantu bige kuba creative babe creative bakreye ibintu bishasha pana gukopya kubera ko wewe uno munsi wakoze ikiganiro utari kuragaragara imbere nanje nce nkopya cyangwa kubera ko ukoresha umwanya gikaragira ibi nanje ngire nk'ibijya byakoresha umwanya kora ibintu byawe mu buryo bwawe hanyuma ube focused ku ntego ushaka gushikako hama winyore wifungira amatwi ku bantu baguca intege urakoze cyane Libert. Bon uyu ni Libert uno munsi shaje ndababazwa cyane n'abantu bagisatira ngo Libert na Fanny gusa gico maze gutahura Libert na Fanny Lavine ntibakundanye si umugore n'umugabo vraiment ariko aha uzubona je muri titre nanditse ngo Libert ngo aratwemereye ibi nibi sinzi yo muhemu yo twebwe abamenyesha makuru iyo tuyikura urumva yego no icyo kintu nakunze kuvuga haize umwaka wose icyo kibazo kitabura mu binyamakuru ni ibintu byumvikana ko ntibari bwabone aho abantu babiri batandukanye b'ibitsina bitandukanye bariko bakorana nk'uku umwaka ibiri noneho tuko dukora ama projet menshi atandukanye ibi nivyo naje ubwanje no vyibaza muri right kwibaza iki kintu ariko gani ahantu ndabashinja ni hamwe se nta burenganzira dufise bwo kubikora murabufise nize ko umvumenga ni ibintu biba byacitse turamutse ruje tuzikundanira ni urukundo ni gwaza muzikundanira Libert wagatima ni kadodora do kadoda ikimse ndakwakije yari joke gusa yari kwari bwawe ndio kuvuga ngo akazi tuvuge akazi cyane kuko umuntu wese urabona n'abantu bariko barakubwira ngo jengo yango kwere ngo jengo bijya bintu ngo bya Fanny Lavine na urafise ubuzima muri private wo bwinjira muto buvuga sivyo kuko nta muntu n'umwe akunda ko ubuzima bwiwe bwose buja hanze kandi twebwe turi aba role models turi abantu bakunda kwita abastar nubwo je ntaremera ko ndi umustar ariko tuba dufise ubundi buzima tubamo si byiza reko ibintu byose baba bumva ko umuntu ategeza gushira ukuri kwiwe kwose ngaha nico yafunguye je akakivuga nono nico gituma rero case yanje na Fanny kubyo mwibaza ko nkunda kwivugira ngo umwe wese ivyo yibaza aca confirm ivyo nyene ego cyane Libert reka ndagushimire cyane urakoze ku mwanya wadutije wakoze cyane kudutera iteka twicarane nawe muri iki kibanza ciza cyane kugira tuyage about akazi kawe nubwo nta kubajije vy'umupfakazi ya so finale yaheze watubwiye neza yuko nsoro igirigaruke hamwe na ntuze Marta na ntuze mani mibyo y'amafilme vema umubanyi voilà ariko Libert tugende duhesira aka kantu umupfakazi rarijije abantu kubona iheze irarijije abantu kuko bo niheze nanje ubwanje ndiko ndayiraba mpejeje kuyuploadinga nahazwe kurira nanje nari numva umenga ntiyohera ariko nubundi niheze kuko burya film ihera iyo abakinyi bose bapfuye histoire bikibandanya ni kuvuga ngo dushatse gusa kugira ngo iyi tubanze maze umwaka urenga sivyo mubanze baruhuke mu maso tubaha ibindi bintu kuko ntitwaremewe gukora umupfakazi gusa tubaha ibindi bintu bahindure mu maso hanyuma dutegure season ya 5 umupfakazi zongera igaruke neza cyane murumva yuko umupfakazi zogaruka niheze burundu ariko iyi ni finale Libert asante sana thank you so much wakoze cyane tena ushata kata mzee ushakwa na fresher n'amafaranga kuri kigo makora amahera akora kwisi gusa bamwe bavuga ngo nta myaka ijana ni majana abiri tuzoyiheza ndabakunda cyane behind camera ni Nyanzobe asana oya Libert aragusumya inzobe ni Pax Alaba bye bye ciao ciao